iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka nini ku vya politike. Turaza kuraba kubiriko biravugwa hagati y'imigenderanire y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Tuze kugaruka n'ubundi kubiriko biravuga ku bushamirane bwibonekeje hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ndetse n'uburongoye umugambwe nyene iteka Reveriyano Ndikuriyo. Tuze kugaruka kandi ku kibazo c'ikena ry'amafaranga y'agaciro, aho bamwe banavuga ko iki kiri no mu bikwega kiri no mu bituma ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi budatera imbere. Turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye, gusa imbere yuko tuyabandanye reka tubanze tubabwire ko isoko ryacu mu butegetsi bwa Ndayishimiye yatubwiye ko atanzu iriko irasha, ngo hari imvugo za politike zivana n'ibihe turimo kandi zigamije ibintu bitavugirwa hejuru. Mu ntango ubutegetsi ishusha abarundi benshi basomamwo ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye iratandukanye uyu munsi, iratandukanye niyo babusomamwo mu ntango z'ubutegetsi bwiwe. Reka tubitangurire ku migenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, aho isoko ryacu mu butegetsi ryavuze ko atanzu iriko irasha. Gukwagiriza u Rwanda ibi canke biriya vyatanguye n'ubundi ku butegetsi bwa Nkurunziza, aho umukuru w'igihugu c'u Rwanda yamuha ubutumwa yarungikanywe n'abandi bategetsi bo kwisi kugira ntiyitoreze ikiringo ca gatatu nikizokwege ingorane. Ngo nta murundi canke umunyamahanga atabonye ko nyakiringo cahavuye gikwega za ngorane zavugwa. Ikosa rero ngo ntiriri kubahanuye ahubwo riri kubutahanuwe. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwakoresheje inguvu nyinshi kugira ngo umubano n'igihugu c'u Rwanda usubire kunaguka. Ivyo abarundi barabibonye uko intambwe imwe ku yindi zategwa. Ngo uwo munsi rero ngo soho bahageze ko ivyo Ndayishimiye yaheruka kubaka abisenyura. Ikindi kidasanzwe, ubutegetsi bw'u Rwanda n'umugambwe bukomoka ko FPR inkotanyi bafise uruhara rudasanzwe mu ntsinzi y'urugamba rwa CNDD-FDD kuva ikiruma hari gushika igeze ku butegetsi. Ngo kunywana rero kwa FPR inkotanyi na CNDD-FDD abagumya banga nta numwe yo gusambura kiretse abatazi ico kwamaze. Ngo ibivugwa navyo ko u Rwanda rwahaye ubuhungiro abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza. Ngicambere co abo barundi nta caha bakoze, kuko ngo bashatse gutembagaza umuntu yabanyangiye amasezerano ya Arusha yabonetse bigoranye, kandi ayo masezerano ngo akaba atari aya CNDD-FDD gusa, kuko yatewe ko igikumu n'imihari n'imigambwe bitandukanye. Ngo kurwanya rero ngo washaka gusenyura bwari uburenganzira bw'umurundi wese. Ngo kuvuga ko ikiringo ca gatatu ari icitorewe n'abanyagihugu no kwanguha, kuko ibwirizwa shingira abarundi bari banse ko rihinduka mu mwaka w'ibihumbi 2014. Ngo bivuze ko Nkurunziza yitoje abarundi batamushaka. Ayo majwi rero ngo ntawuzi yoba yarayakuye. Igituma u Rwanda rwabakiriye ngo Tanzania yaretse kubakira kuko yari yitwa ko ariyo muhuza mu ngorane z'abarundi, ngo guca iho ubuhungiro uruhande rumwe muzifitaniye amatati yari kuba ihengamye. Ngo rero bivanye no kuri ibi umugambwe Chama cha Mapinduzi CCM wo muri Tanzania ngo no muvyeyi, nayo FPR ikaba umuvukanyi kuri CNDD-FDD. Ubu bucuti bukaba bukomeye cane bitoroshe kubusenyura. Yongeye ko urubanza ku kiringo ca gatatu ca Nkurunziza rwacitse. Sentare ya Afrika y'ubuseruko isanzwe ifise icicaro muri Tanzania kandi hasanzwe hashashwemwo abatanzania yarasomye ingingo ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cawunyanze amategeko. Mu yandi majambo rero ngo abashatse kumutembagaza ngo nta caha bakoze, kwari ukumwikura kw'izosi. Isoko ryacu yavuze ko kandi abo barundi bagirijwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza ko bashatse kubutembagaza bazotaha ukuri kwamye kandi ataco bazoba ko, kuko ubutegetsi bwa Ndayishimiye ngo butohagararira ikiringo caho nyanza amategeko mu gihe bwo bwitwa ko bwubahiriza ayo mategeko.
ngo iyo kuba gushaka kurengutsa abakoze ivyaha bari guhera ku bagandaguye abanyagihugu igihe bari mu myerekano, kuko benshi n'ubu mu babikoze baracari mu nzego z'umutekano, kandi iryo tembagazwa ry'ubutegetsi rikaba ryarabaye inyuma y'iyo myerekano. ngo none wosimba ivyaha vya mbere gute ugasimbira ku vya kabiri? Yaheraheje agira ati abarundi bariko baca mu bihe bitoroshe vy'ubukene buterwa n'ihungabana ry'ubutunzi bw'igihugu, ariko nibigomye igihugu kirafise imana n'abagabo. Ivyabicishije mu bihe vy'intambara y'amasase, yabacishije mu bihe vy'intambara y'amasase bakayivamo ngizo bacisha no muri iyi y'ubutunzi. Imbere ko tubabwira kuri iki kirabana n'ikena ry'amafaranga y'agaciro, reka tubanze tubabwire ku biriko biravugwa hagati y'umukuru w'igihugu ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Egome ngo nta vyera ngo di, ariko wumvirije abatari bake mu bahurikiye mu migambwe itari CNDD FDD ngo baremeza ko umurindi uruhigi rwabo rwahora ko wagabanutse ku butegetsi bwa Ndayishimiye. Ibi navyo ngo ukaba birabira ku kungene hagiye haraba ihindagurika mu nzego zitandukanye izigugu canga iz'umugambwe CNDD FDD, n'ingingo zagiye zirafatwa zasa n'izicumvya akajagari karangwa cane cane mu gwaruka rw'imbonerakure zikukira uwo mugambwe, kugeza aho benshi mu banyamugambwe bagiye baridogera umukuru w'igihugu asanzwe ari we mukuru w'urwego rw'inararibonye rukurira inzego zose z'umugambwe, bamwagiriza ko ariko arasambura umugambwe mu kwaka ijunja, bahora bakangata abantu bakiruka. Ni naho kandi ngo bimwe mu bihuha vyacanacanye ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi vyavuga ko hari ukudahuza hagati y'umukuru w'igihugu n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo, ariko amakuru dufise akavuga ko ariko systeme ya CNDD FDD ikora yishaka kwitegera udutego two gufata abacanke bari abahendwa n'ibihuhuta. Umwe mu begereye Reveriyano Ndikuriyo yatangaje ko hariho ingingo zidasanzwe zafatiwe mu rwego rukuru rw'umugambwe, cane cane ngo abahoze ku rugamba ku kuntu bosubiza akanovera umugambwe CNDD FDD basasagaje iyubahirizwa ry'amategeko n'urufasoni mu mugambwe. Iryo soko rikaba ryatubwiye ko ivyo bihangange vyicaye bisanga umugambwe CNDD FDD ubandanyije ukoresha iterabwoba nk'iryo bahoze bakoresha mu myaka iheze abarundi hakuhurumbira bagoma bahunga, bigatuma ineza ikozwe itabonwa kuko atacizera abarundi baba bakiwufitiye. Nako kandi risoko ritumenyesha ko ukugorora abagoramitswe no guhonyanga amategeko basanze ari igikorwa kitoroshe, ariko ngo ikivi caratanguye kandi ntikizosubira inyuma. Kubirabana n'ikena ry'amafaranga y'agaciro, isoko ryatubwiye ko hari ibiriko birashika ubu munsi ingaruka z'ingingo zafashwe mu kiringo ca gatatu n'ubundi ca Petero Nkurunziza. Umutegetsi yavuze ko igihe leta ya Nkurunziza yafata ingingo yo kwirukana amashirahamwe atari make y'abanyamahanga cane cane bava mu bihugu vya Buraya na Amerika, hari ibitazi vyakomye amashi ko Nkurunziza ari umugabo atazera inze, ariko iyo ngingo ngiri mu vya mbere vyatumye amafaranga y'agaciro akena mu Burundi, kuko ayo mashirahamwe ari mu binjiza cane mu gihugu ayo mafaranga biciye mu migambi batunganya n'igihe co guhemba abakozi babo. Yongeye avuga ko igihe ayo mashirahamwe yirukanwa hari ab'ubwenge buke babona ko ari uguhasha abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi, vyavugwa ko ari bo bakora muri ayo mashirahamwe, ariko ntivyari vyo kuko n'abava mu mugambwe CNDD FDD batari bake bisanze akazi kaheze, tutibagiye abanyagihugu bato bato batezwe imbere n'imigambi yarangurwa n'ayo mashirahamwe. Ikindi yibukije ni ingingo yari yafashwe ku butegetsi bwa Nkurunziza yo kubuza amashirahamwe mpuzamakungu yari yasigaye mu Burundi ko atazosubira kubikura amafaranga y'agaciro ku makonti yabo ari mu mabanki bidaciye mu banki nkuru y'igihugu BRB. Ibi navyo ngo biri mu vyatumye amashirahamwe acisha ayo mafaranga mu kinyegero, bituma leta ibura vyose.
ngo ubu rero nta n'umwe atashikiriwe n'ingaruka z'ingingo mbi n'ingaruka z'izo ngingo mbi zagiye zirafatwa ico gihe bikagirizwa Evariste Ndayishimiye ngo kuko ari uramutswe igihugu ubu. Izo ngingo zo kwirukana ayo mashiramwe mpuzamakungu zatumye amakungu nayo afata ingingo yo guhagarika imfashanyo zari zigenewe Uburundi, kuko izo mfashanyo ngo baziduha kugira ngo leta izokoremo imigambi y'iterambere ifashanyije n'ayo mashirahamwe. Rero nta kuntu wogumana imigenderanire myiza n'umubanyi wamwirukaniye umwana. Izi ngingo rero zaraye zifashwe na Beribe zo uburenganzira bene ayo mafaranga y'agaciro bakayagira ku burenganzira ngo nazo zirashobora kugira ico zihinduye mu minsi iza kuri rikena ryayo mafaranga. Nako kandi hariko amakuru aje kudushikira y'ingene Burundi bumaze iminsi butaka igitoro, ingene vyavuye uko amasezerano yaje kwanka. Turaza kubabwira cane ku uruhara rw'igihugu c'Ubufaransa, nako kandi tuza kubabwira ko ku ruhare ku vyibura ry'isukari nga mu gihugu c'u Burundi aho hari ikibazo kimaze kuba ikibazo nyakibazo, aho ishiramwe Sosumo navyo muza kumva ivy'abarwizatunga bafisemwo imitahe ndetse n'inama bagiraniye n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, mu nyuma bo bakaza kwanka ivyo yoba yarabasavye. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyira ko kugira ngo utozucikanwa nayo dushikiriza, usangize n'ano makuru bagenza kandi aho baherereye hose ngo nabo baje bashikirwa n'abiko biravugwa bigizwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhoza TV, Imana ibahezagire.